muri mariage yitabiriwe n'abantu benshi kandi benshi baboneka nkaho umenga n'abakire. Iyi mariage yari mariage ibereye cyane, abantu ari benshi mu miryango itandukanye, ab'umuhungu ab'umukobwa eka bose bamaze kuhashika. Iki gihe rero imigenzo ya mariage yakomeje kuja mbere, eka amajambo aravugwa, abantu barishima, gutyo hagera igihe cy'uko umugeni yambika impeta umugeni wiwe. Ibi rero harageze umukobwa aritegura kugira ngo yambikwe impeta n'umukunzi wiwe, ariko uyu mukobwa yaboneka nkaho umenga ibintu ntavyishimiye. Uyu mugabo yagiye kwambika umukobwa agiye kubana nawe, umukobwa ahita yishikura uyu mugabo ahita asohoka. Bagiye kumufata bibaza yuko ashobora kuba asaze n'ibindi, arababwira ati ntimushe mu mutwe kumenga ndagwaye cyangwa ndasaze ngo muze kumfata kuko ndakomeye, ahubwo hari impamvu ngiye. Jewe nubwo mutabizi, abavyeyi banje atabyo bazi, cyane cyane umuryango wanje mumbabarire cyane, nawe warugiye kubana nanje umbabarire cyane, ntabwo vyakunda kuko jewe mvise umwana, mvise n'umugabo. Abaraho bose baratangara barumigwa, uhereye ku muryango wiwe eka n'abandi bose barumiwe. None ibi navyo vyagenze gute? Vyavuye hehe? Niyo mpamvu ndi hano, reka nkusabe umanze ukore subscribe kugira ngo twinjire muri no nkuru ido nido, twumve ingene yagenze, iyo vyavuye naho vyatumye ibi bintu bigenda uku gushika huko umwana ategurirwa mariage kandi asanzwe afise umugabo n'umwana. Jewe banje L6 sinje tugiye kubana muri iyi nkuru irimo inyigisho nyinshi. Uyu mukobwa rero yahise ava hano aja mu rugo, amaze kuja mu rugo ashika yuguranira hano mu cyumba aratuza, ariko amarira ari menshi, aho yari avuga ati umwana wanje n'umugabo wanje Matayo nzosubira kubabona gute? Aha rero umuryango waramuretse uyu mukobwa amanza aratuza, cyane cyane ko amarira yari menshi, baramanza baramera nkaho umenga ntibamubona baramureka. Ariko nyuma y'akanya gato rero umaze kugoroba baramusohora, baramutumako, bamwicarika mu muryango kugira ngo bamubaze nabo ibyo batari bazi. Se wiwe aragira ati mwananje nshaka umbwize ukuri, ufise ikihe kibazo ko wanangiye ukavuga ati ntiyumvire ko woba wasaze kandi akaba atakimenyetso na kimwe cyo gusata kubona nagushika kuri uyu mwanya? Niki cyatumye ukora biriya? Mbega urazi ibyago wanteje, ukuntu wansuzuguje? Urazi ibyo wakoze mu kugaya umugabo nk'uriya w'umunyamafaranga n'abandi banyamafaranga bahari bose, amafaranga yasesaguye ngo bategura mariage, byose ukabicishamo ubusa mu kanya gatoyi? Ni kubera iki wabikoze? Umwana arafata ijambo aragira ati papa, namwe bandi bose bo muryango mumbabarire cyane, ariko hari ikintu kimwe gusa mutamenye. Matayo urabizi yuko yavuye ngaha avuga yuko agiye kurera umwana yahawe n'umukobwa yigeze gutera inda. Uyu mukobwa rero akaba yamuhaye umwana kugira ngo aje kumureda, akaba arivyo vyatumye ava hano, kandi umwana mwese mumuzi. Reka rero mbibiri banga, ujya mwana Matayo afise, Matayo wa muhungu yarakora ngaha wa mukozi wacu, ujya mwana afise nije namuvyaye. Abaraha bose bakubitwa nico no kwita inkuba, baragira ati gute vyagenze gute? Wewe wasaze ko twakwirereye guhera mu bwana gushika ya masaha ukuze, wewe uvuga yuko uwo mwana wamuvyaye ryari? Aragira ati bavyeyi banje, Matayo je ndayamukunze kuva igihe mwamuzana hano, ariko kuri yari umukozi nkabona yuko umenga umunsi mwo bimenya mwongirira nabi, cyane cyane ko mwampanuye kuzobana n'ujya mukire ngo mugomba ubutunzi mama we. Ariko mu by'ukuri Matayo naramukunze kugera huko antera inda. Igera nteye inda rero niyumviye yuko amwe mu bimenya ko yanteye inda mwohita muja kumufungisha. Niyo mpamvu nahise ndabasaba ko mundungika hanze, ko nshaka kwiga hanze.
ariko mu by'ukuri hanze sinigeze niga amashuri, ahubwo igihe cyose namaze hanze nari ngiye kubyara ujya mwana. Target nari mfise yari uko nzomubyara hanyuma nkamuha Matayo, bityo namwe nkaza nkategura mariage mwipfuza kugira ngo ntimuze mubabare, kandi n'ubundi niko byagenze. Burya imbere yuko nshika hano namanje kumara umwanya muremure ku kibuga c'indege nari mfise hano nashikiye, manza ndamuha umwanya ujya Matayo, ndamutuma ko turaganira, ndamuha umwana wiwe, bityo aza ngaha babarira yuko rero hari umuntu yamuhaye umwana bavyaranye ariko ntimwamenya ko ari jewe mu nyuma. Bityo nanje mbabwira yuko nje rero nurutse indege, ariko mu by'ukuri ujya mwana nije namubyaye, mumbabarire cyane. Abavyeyi barababaye cyane, baragira bati gute ushobora kurinduka ugakora ibintu nk'ivyo mwibanga utife ngo wanga kutubabaza. Iyo ubivuga kare yuko wakunze umuntu, ntabwo uyu mwanya kwe kuba tugiye mu gisebo nka kiriya udusizemwo mu bantu, eka ibintu byose ukabivuga nkaho umenga niko twagwatirije kubana n'ujya mugabo, cyane cyane mu kuvuga ngo tukubabarire. Uyu mwana aragira ati bavyeyi banje sindababeshe, ujya mugabo twagiye tubane sinigeze ndamukunda habe na gato, ahubwo icyari gikiye gutuma ndabikora kugira ngo mutababara, ariko vyanse ko nihangana sinobabesha, vyanse nabona yuko umenga umwana wanje n'umukunzi wanje noba ndabahemukiye ku buryo ntazigera mbabarirwa. Guri umwanya siko turavugana rero ngoma nje kuraba umugabo wanje n'umwana wanje ndabiteho, sinitaye ko muri muze kumfata, sinitaye ku ngaruka zizanshikira mu muryango nimba muzonca cyangwa muzogira iki, ariko uko niko kuri namaze gufata ingingo. Sinshobora kurondera kubaho neza umugabo wanje n'umwana wanje nabataye hanze. Umuryango uyu mukobwa urababara cyane, ariko n'ubundi nyuma y'akanya gato se aragira ati mwana nitwe ukwiye guha imbabazi kuko twaguhemukiye mu kuguhatiriza ku muntu utigeze ukunda, none raba ibivuyemwo. Gutobarire cyane, ngaho genda usange umukunzi wawe, usange n'umwana wawe, kuko n'ubundi Imana yagize neza kuvugiramwo, ntiwemere gukora ico cyaha. Twari tuzi yuko ukiri umukobwa, twari tuzi ko wageze kuri iyo level. Ngaho rero niwigire uje kurera abana bawe, bityo mu gihe kiza uzonatuzanire Matayo tumusabe imbabazi. Uyu mukobwa ahita ava hano rero ajya kurera umwana wiwe, abana na Matayo. Matayo biramutangaza cyane, aravuga ati ushobora gute guta umukire nk'uriya ukaza ku mukozi w'iwanyu akenye nk'uko. Uyu mukobwa aramubwira ati rimwe na rimwe abantu benshi bibwira ko amafaranga ari byose, ariko mu by'ukuri amafaranga ntabwo ari byose, ahubwo urukundo nicyo kintu cyonyine gitanga ibyishimo, cyane cyane ko ubutunzi bwa mbere hano ku isi ari kugira ibyishimo. Nshuti yanje, reka nibaze ko iyi nkuru rero uyikuyemo inyigisho nyinshi. Iyi ni inkuru yo yabaye, raba nawe ingene ibintu bimeze. Abantu benshi duhatiriza abandi ku byiza tubwe tubonesha amaso, ariko tukibagira yuko ibyiza kuri twebwe ntabwo ari byiza kuri bose. Hari ibintu ukunda abandi banka, ndetse hari n'ibintu wanka abandi bakunda. Bityo rero jya umwana wawe cyangwa umuntu wari wose ufise ku burenganzira, ntukamuhatirize ikintu ngo nuko wowe wagikunze, ntukamuhatirize ikintu ngo nuko wowe ucyumvamo, cyane cyane ko uko wowe wumva ibintu bitandukanye nuko wewe abyumva. Hari igihe ushobora gukunda umuntu kanaka, nimba uri umuvyeyi ukavuga ati ujya mwana wa naka ku mafaranga afise n'ukuntu asa ndifuza ko yombera umukwe, ariko mu by'ukuri wewe igihe cyawe cyo guhitamwo cyararenganye. N'igihe wahitamwo mama w'uwo mwana cyangwa papa w'uwo mwana, wewe umwana wawe niwe afise kwihitiramo, kuko niwe azoja muri urwo rugo, niwe bazobana n'uwo muntu. Ntabwo wowe wafata umuntu umuhitiremwo ngo rero kubana n'uyu ngo niho uzobaho neza, cyane cyane ko ukubaho neza atari kugira amafaranga menshi. Hari abantu benshi baba amafaranga menshi ariko atamahoro bafise. Hari abagore benshi barongoye ku bagabo batunze, ariko bakirirwa barabaca inyuma kubera yuko ibyo baziga ariko babisanze, bagira ngo bagiye kubanya amafaranga bazobaha ibyishimo, ariko basanga abo banyamafaranga nabo uranasanga ntibanabakunda. Kenshi na kenshi usanga bifitiye abandi nabo bakunda, n'ibindi nk'ivyo byama byabaye mu ngo.
igihe cyose inshuti yanje rero ntugatirize umuntu gukunda umuntu adakunda, ntugafatikanya abantu ngo utandukanya abantu batandukanijwe n'Imana, cyane cyane ko ibanga ryo gufatanya abantu ngo babane ari iry'Imana. Ntukigira Imana rero. Imana niyo ihuza abantu kuko yoyo ibizi kazoza kabo, ibizi ivyumviro vyabo, kavuga ati aba bantu rero bohuza, aba bantu bohuza bobana, kuko yoyo imoreka imbere yawe ikaraba ibizoba mu misiza, ikaraba ibyo wiyumvira n'ibindi. Niyo rero ishobora kuvuga ati wewe uko umeze wobana n'uyu, ntabwo umuntu mugenzi wawe canke jewe nuza kubwira ngo wewe rero urakwiye kubana n'ujya mukobwa ngo muhuza, kuko simbazi ivyo wiyumvira, simbazi nakazoza kawe, simbazi kazoza kuya mukobwa canke uwo muhungu ndiho ndakubara ko mwobana, kandi simbazi n'ivyo yiyumvira. Ndabakunda cyane rero, je banyita L6 Sinte. Nimba iyi nkuru yagufashije uhita utukandira subscribe, like, hama utubwire no muri commentaire, bityo ntibagiye gukora partage kugira ngo umwe vyibuze mu nshuti zawe nawo abone iyi video. Ndabakunda cyane.